gukora ibitangaza muri uyu mwaka wa Ligue des Champions. Nimba ndavyibuka neza ni equipe yatsinze equipe yitwa Manchester City. Abantu bati yamara Pep Guardiola uramenje gutsindwa na equipe yitwa Bodo Glimt, kandi equipe mu kubatsinda bigaragara ko ari equipe yabarushije, ibarusha mu mice myinshi gitandukanye, haba mu gukina, haba mu gutegura ibintu byose, ukabona ngo equipe yitwa Bodo Glimt yagiye gukina na equipe yitwa Manchester City yiteguye ku rugero rufatika. Bivaho bigera ku yandi ma equipe akomeye, arimwo equipe yitwa Atletico Madrid, nayo iraza irafyondera ko biranka. Iyi equipe yitwa Bodo irayitsinda, ariko kandi iva ngaho isubira muhira yakira equipe yitwa Inter de Milan. Inter de Milan itsindigwayo 3-1. Match retour Inter de Milan itsindiwe muhira ibitsinda 2-1. Ariko dusubiye inyuma yaho gato, Bodo yari yanganije na equipe yitwa Borussia Dortmund ibitsinda 2-2. Banganya na equipe yitwa Tottenham Hotspur ibitsinda 2-2. Uravye ibi biharuro ntibidutuma tuja kwibaza ngo Bodo Glimt ni equipe nyabaki? Novuga ko Bodo Glimt kugeza mwaka kanya novuga ko ari mu equipe iri kiratangaza abantu benshi. Ni equipe naravye, niyo mpamvu nabwiye Patrick ati burya ya equipe nubwo uri kurabona aho gikomeye muri izi nkino za Champions League, ahubwo iyi equipe yanakuze gose ko equipe yabaye mu mwaka wa 1916. Ariko bikana twe tutazi baro dutuye calculatrice dusanga ari imyaka 110. Mwaka wa 1916 kugeza uyu munsi ni imyaka 110. Urumva iyo niyo myaka novuga ngo ikipe ya Bodo Glimt imaze ibayeho. Ekipe ya naravye ibiharuro vya hafi guhera mu 2000 imaze gukoroka inshuro 3 mu cya kabiri. Ayo niyo mateka rero turusha. Ayo niyo mateka iturusha. Imaze gukoroka inshuro 3 ko yakorotse mwaka wa 2005, mwaka wa 2009 naho nyene yongera koroka mwaka wa 2016. Ariko urumva ko hari iyi ekipe guhera mwaka wa 2000 bisa nkaho vyagiye biragorana, ariko kugeza umwaka wa 2010 novuga ko ari amateka ya Bodo Glimt yagiye kuba ratanguriye. Ni naho novuga ko bagarukiye mu cicaro ca mbere, kuko bari bakorotse mwaka wa 2016 baza kuba bagaruka mu higano giciro ca mbere muri Norvege mwaka wa 2017. Ico gihe uyu mumenyereza bafise vy'akakanya, ariko arabamenyereza novuga ngo muri iyi equipe ya Bodo Glimt izina giwe sinzi kiki ari umuntu azi ibintu byo muri Norvege, ari mazina ruko imbere, ariko indome zimperekeranya ziba 8. ngo Kijetil Kanusen. Hasinze ko ndabisomye neza ibintu byo muri Norvege. Murambona asoma Manchester United. Umuntu ashobora kuba yarize ibintu byo muri Norvege araza kuba tubwira. Iyo equipe rero novuga ko niwe yari assistant coach imbere yuko equipe iduga mu cicaro ca mbere mwaka wa 2016 niwe yari umumenyereza wa kabiri muri iyi equipe. Equipe kuva mwaka wa 2017 iduga mu cicaro ca mbere guhera mu mwaka wa 2020 ntirabura igikombe buri mwaka, kuko mwaka wa 2000 novuga ngo mwaka wa 2020 yatahukanye igikombe cy'ihiganwa, mwaka wa 2020 harimwe yatahukanye igikombe cy'ihiganwa cyo muri Norvege, mwaka wa 2022 niho yabaye ya kabiri mu higanwa rikuru rya Norvege, ariko kandi mwaka wa 2023 naho nyine yatahukanye ihiganwa rikuru rya Norvege. Kugenda kugeza mwaka na 2024 yatahukanye ikindi gikombe, yatahukanye igikombe cy'ihiganwa rikuru nino myaka 2 kurikira. Rero ucugenda karaba ugacigenda novuga ngo nagiye ndaba mu bamenyereza bagiye baramenyereza iyi equipe, burya nasanze iyi equipe ni nkuko abamenyereza bagiye barayimenyereza n'ubundi usanga ari abene gihugu bo muri Norvege, kuko abamenyereza batatu bonyene nibo bamenyereje iyi equipe atari abene gihugu bo muri novuga ngo bo muri Norvege. Nabo nasanze atanumwe mu bamenyereza bamenyereje equipe ya Bodo Glimt atari imvukira zo muri Norvege, nta numwe yigeze hamara umwaka urenga umwe. Usanga rero ni nayo mpamvu nabonye n'ubwo na Swadi yabuza gusanga ahanini igizwe n'abane gihugu bo muri abakinyi b'imbere mu gihugu, bo hagati mu gihugu,
abamenyereza rero bagiye baracamo iyo migwi bavuga ngo muri Bodo Glimt atari imvukira za Norvege bose ntabwo byagiye biberera ekipe niyo muturiko turabona muri amahiganwa ya Champions League tuyibonye muri Europa League mu mwaka weza yageze muri demi final mu uyu mwaka iraje ikubita Atletico Madrid ikubita Manchester City igeretse ko Inter domira ni ekipe uri kuragerageza kuraba amateka yabo guhera no vuga ngo mwaka wa 2017 ntabwo yigeze isubira inyuma ahubwo yagiriye buri wabuke buke ari nayo mpamvu rero abantu benshi bashobora kwitega ibintu byinshi navuga ngo bigiye bitandukanye kuri iyi ekipe ya navuga ngo ya Bodo Glimt kuko je namye ndaba hari gihe amakipe buryo usanga agizwe n'abamenyereza ukavuga ngo burya ni nk'ibiti utavuga ngo ekipe ya Barcelona nubwo ari nziza igizwe nziza nuko ari ifise umumenyereza mwiza Hansi Flick ariko ekipe ya Bodo Glimt nagendera umumenyereza wabo eske imigwi yoba yaraciyemo kugira ngo yisange muri Bodo Glimt cyane imigwi mikuru kuburyo yomwerekana nk'umumenyereza akomeye yoba ari imigwi mikuru yomwerekana nk'umumenyereza akomeye ariko imigwi yose amaze kumenyereza igera kuri 4 kuko Bodo Glimt ni ekipe igira kana amaze kumenyereza nayo nyine ari yo muri Norvege ekipe ya Bodo Glimt yo yayibayemo ari umumenyereza yungirije muri Norvege ariko yaje avuye muri ekipe yitwa Asane nayo nyine navuga ngo yari mu gihugu ca Norvege ama ekipe yose yagiye yaracamo uyu mugabo Kijetil ni migwi isanzwe ikina ihiganwa ryo muri Norvege mu vyicaro byo hasi aragenda araduga mu ciyo ca mbere kugeza aho yisanga rumenyereza yungirije muri Bodo Glimt ariko kandi asa kubanagira amahigwe abumenyeza wa mbere kugeza mwaka kanya turiko turabona Bodo Glimt afashe ekipe ni nkuko yakivuze n'umugwi wavutse kera umaze imyaka hafi 110 bayeho ariko kandi ni Bodo Glimt beshi bakengereye canke babona ko ibintu byabo bidashobora gufata neza kubera ibintu ahanini bine bikomakomeye byasa n'ibyo bujiye ekipe kwitwa ekipe nkuru ikintu ca mbere ni ikintu citwa ahantu baba ibice barimwo muri Norvege kumva ngo umukinyi akomeye avuye Norvege n'ibintu babigoye uretse baba Erling Brother n'aba bariko barafatisha umunga kina muri Atletico Madrid w'abasatirizi n'ahantu hagoye gupfa kumva ko umukinyi yoshobora kuvayo vyoroshe hanyuma akagera ahantu kure rero iyi Serie ahantu batumbereye ni kimwe mu bintu byakaba bitangiriye equipe ndetse n'umupira w'amaguru muri rusange wa Norvege kwitwara neza imbere y'imigwi y'iburayi hanyuma kandi hariho ikigira kabiri citwa amafaranga bakoresha canke budget bakoresha n'amafaranga batandukanye cyane n'amafaranga akoreshwa n'iyi migwi yo ku mugabane wa buraya kubera ko hariya nta buryo bwishi babafise ariko kandi numugwi ufise n'agastade gato k'abantu bakakira abantu bake bivanye n'uburyo bafise abantu 800 gusa hanyuma ikindi kintu cyakabaye kibatangira nuko championnat yabo si championnat ikomeye cyane aba nabo bivanye ngira ngo na za circonstances z'uburyo bagace bakoresha abakinyi babaroko cyane Bodo nkuko yakivuze numugwi watwaye ibikombe byinshi muri no myaka irenganye kuva 2020 watwaye ibikombe bine mu myaka 5 iyi equipe ifise ibikombe biri vya Norvege kuva 1975 ndetse n'igihumbi kimwe n'amajana 1993 iyi equipe turayibuka yandika amateka ku mugabane wa burayi nyuma y'izi circonstances barimwo bagira demi finale y'igikombe ca Conference League baza gukugwamo na Tottenham batsinzwe 5-1 match aller retour byatumye abantu benshi batangura kwibaza ngo iyi equipe ni nyabaki ni kihe kintu cyo bakiriko kirayifasha kimwe mu bintu bafasha nuko Bodo bafise 81 kwijana by'abakinyi bakina muri equipe bava muri kijya gihugu cabo Imbere abanyanorvege bujya kuva ijoro yari 95% kuko uvuye mu muzamu abatangwe mu kibuga bose barabahoranye nako baheruka gukoresha abakinyi benshi muri za 2020 canke 2021 ubwo bakoresha igisore citwa Kaibin kiva mu Burusiya abasore nka ba Joshua Snows bavaria muri za Netherlands abasore nka ba Victor Boniface n'abandi bagiye batandukanye
ariko nyuma vyagiye biragabanuka gahoro gahoro ubwo ugerageje kuraba kuva nka 2022 batarigira n'imiburi baratunga muri squad yabo bakinyi baneze batandatu b'abanyamahanga. Iki ni kimwe mu bintu bibafasha kuba ya ekipe igira umuco w'ivyo bakina. Ariko kandi ikindi kintu caciye kibafasha inyuma y'izi nyubako z'abakinyi babaye wa mugwi ukoresha abamenyereza bumva kandi batahura championnat y'ico gihugu basanzwe bamenyereye uko championnat zabo zikinwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ivyo rero vyaciye bibafasha kugera ku mateka menshi agiye atandukanye kuko nk'agahigo ka mbere batanguye kugira ko gakomeye nuko 2020 batwaye igikombe batsinze ibitsindi 103 muri championnat bitari bwigere biboneka muri iri championnat byabaye agahigo kadasanzwe. Ariko kandi hari umumenyereza w'umunyaportugal yitwa Jose Mourinho, umugabo yamenyereje ama equipe nka za Benfica, amenyereje ama equipe nka za Leiria, amenyereza za Porto, za Chelsea, za Inter Milan, za Real Madrid, amenyereza Manchester United, amenyereza Tottenham. Nyuma mu myaka ya 2021 kuva 2020 gushika 2024 za kumenyereza equipe ya Roma. Umugabo igenekerezo rya 2021 kwezi kwa 10 2021 yahuye ni equipe ya Bodo Glimt amenyereza equipe ya Roma. Ku nshuro ya mbere mu mateka. Papa finale. Oya sinari finale ya Oya ni ari finale. Yari finale. Papa Matilda Mourinho. Umwana yitwa Matilda Mourinho. Afese umukobwa kidomanje. Matilda. Clovis nashaka mukuronda ni umukobwa mwiza. Aka kumva umukobwa mwiza yitwa Matilda biba binabiyabanya ariko ntaco bitwaye. Papa Matilda Mourinho. Yahuye ni equipe ya Bodo 2021 yiviri kwitwara igikombe hariya. Hari muri kimwe ca kane gishiri. Ya, ni muri kimwe ca kane gishiri cyane. Equipe iramubatiza intsinzwe ya mbere mu mateka ya equipe yose yazungurutse. Iremere ibitsindo bitandatu kuri kimwe. Baramupakira bitandatu kuri kimwe baramubwiye bati ivyo twakoreye Lazio Rome mu myaka y'imbere yaha 2020 ivyo twakoreye izandi nawe uravyumvura bijyako. Rero nono mugwe rero wanditse aya mateka agiye atandukanye ushobora kumva nk'aka equipe gato mugabo buryo no mu gusanga uhagaze imbere y'ama equipe menshi akina Premier League ku rutonde rwa FIFA rwa nako gwa UEFA. Ama equipe nka za Brighton yisanga inyuma, izi za Athletic Bilbao zisanga inyuma, za Aston Villa zisanga inyuma, zande numugwi bivanye n'ahantu uva ndetse no kudakunze kuramura amazina menshi ko kuretse aba ba Ole Gunnar Solskjaer yashitse muri Manchester United cyangwa aba ba Victor Boniface uza gusanga nta mazina menshi akomakomeye yaciyeyo. Ushobora kuyumva kuma ngo ni equipe no ariko umugwi wa champion myaka 5 kurikirana mu gihugu kandi equipe nziza twaye tuzi yari Morde yari Morde pana Bodo Glimt ariko kandi ikindi kintu gica kigerekwa ko kuri equipe kiriho kirafasha muri no Champions League nuko bujya kuva mu kwezi kwa 12 sinibuka nimba mu magerekerezo ya 20 championnat yabo yarahagaze bariko bikina Champions League gusa bakira Manchester City match kurikira bakavuga bati equipe dusigaje gukina ni equipe yitwa Atletico niyo tuzokina bakamara ico gihe bo bategura iyo Atletico hanyuma kandi inyuma yo kuva kwa Atletico bakavuga ngo dutegerezwa guca dutegura Inter Milan nayo ibiro ni bintu bice bifashe equipe ya Bodo Glimt kwitwara neza ahubwo yahari harukuno nabonye umenga ritangura ritevye yarahise ko bakina igikombe cy'igihugu match harukuno batagira kuri ritime imwe n'iyindi migwi isanzwe iva ko kuri mu bindi bihugu hari bihugu harukuno bo busanga ikigano cy'abo umenga riracererwa cyane kwisangana uvuga ngo muri ni nayo uyu mukinyi w'umurundi akina niyo kuri cross akina hariya akina muri Norvege ariko naba mbona yo bahuye usanga amakipe ya hariya muri Norvege Bodo Glimt irabihwabira cyane ariko kandi ikindi twovuga ko nubundi iyi equipe uza gusanga ibafasha cyane burya je na haro yisanga bya bintu tuvuga ngo kubaka equipe burya maza abakinyi benshi bo mu iyi equipe baracari bato kuko equipe uza gusanga umukinyi akuze n'uyu mugaridi wenyine nawe garantiye ubundi gukura ni experience abonye ari umunya Israel mugabo w'umurusiya no mu Rusiya muri rusange uyu wenyine ni wafise imyaka 30 abandi zo gusanga ari 25 24 26
none se oya Papa kuco Alba navuze jewe kugira ngo ntitunabitebe ko nuko ekipe kuva umwaka utangura yakinye Champions League na match zibiri za gicuti yahuye yasabye match ya gicuti na Groningen yo mu Buholandi tsinda bine ku busa ikina na n'indi ekipe itwa Dioscore Vietka ibitsinda bine kimwe ica yanshena kuri Man City sivyo no kuri Atletico Madrid ica yanshena kuri Inter de Milan itsinze home and away izo match zose yatsinzemo ibitsindo witi 11 13 15 17 match zitandatu 17 b nuvuga ngo ni 140 hanyuma batsinda avec manière n'ibitsindo byinshi umugabo umuhungu yitwa kuco kintu Stone aracanje ciza mbonye yanditse ngo ahubwo baze bayigire equipe nationale bongeremo harande na Sororofo gusa bakuremo hose ni naco kintu ca wibaza ku mateka ya mbere barose itike y'igikombe c'isi uziko mu gikombe c'isi barimo nibuka match bandagaje abataliyano ushobora gusanga ari ibintu biza bikurikira iyi ni facteur ibikwereka yuko hagati mu gihugu burya ibindi bihugu abakinyi baba Hollande bakina nako baba Norvege bakina hanze burya si benshi zosanga ari Haaland ari Soholof zosanga ari captain wabo Martin Odegaard n'abandi bakina umuvandimwe akina mu Bwongereza yitwa Sander Berge si ni Sosthene mwose kamani ni Brentford oya si ni Patrick Berg ujya ni Patrick Sander Berge ni umukase abandi usanga bibereye hariya ibintu biba bikwereka ko championnat y'indani mu gihugu shaka kuvomera kuko kawaida championnat y'igihugu yikomeye equipe bi beneficia ngo ya mbere equipe nationale ikibazo nagize Papa Alba nyuma yo kuzunguruka tukaraba ivyo byose twoba tugira tubone iyindi equipe izoziraza ije tuvuga ngo haje equipe ije guhangana mugabo tutaciteze ko ari equipe ije gutungurana nyuma yo kuraba ivyo byaro byose byagiye birayiranga muri iyo myaka Bodo nayo igomba kuzigashinga intebe muri aya mahiganwa UEFA imyaka ihora oya inyishuranje ni oya kubera abana bakinyi nka babandi bakina muri magara na gutera inkuru cagi nabakinyi ugiye kuraba nk'amahera bahembwa ubona tosohokana n'umukobwa abari make papo none se nkubaze reka nkubaze Peter Hoge uyu mu numero ni 10 wabo uyaraguma muri equipe iyi ni equipe y'abakinyi bariko barakina neza kandi bari kuyitaragiza buri muntu wese arababona hajya ba scout batanguye kuraba Bodo Glimt si nkubeshe niyo bogira ngaha nyene iriya equipe iratakazamwe abakinyi bane batanu je narabonyemo mu mediateur kama namba yitwande ujya yiyongera kuri ujya Peter Hoge irafisemwe abakinyi bane batanu bashobora kuba solliciter n'ama equipe yo mu Butaliyano yo muri za Seville n'ayandi ma equipe yo mu gihugu yo muri aya mashampiyona atanu akomeye niyo mpamvu biba bigoye nka Bodo Glimt kugumya equipe kuko none uwo Haaland twamubonye n'ivyo mu bwana bwiwe ariko Haaland yari umukinyi uyu mutipe hano mu numero 26 umukinyi mwiza cyane noneho n'igitsindo yatsinze kiri mu bitsindo bishobora kuba iby'ukwezi kandi 26 ntabwo akuze ni mutoya hanyuma ubone babakinyi usanga uguze miliyoni 5 kavuga ati we ntaca ntwaye 5 zirashika 5 canke 6 canke 4 naze yibere hano sivyo akakubera umukinyi mwiza ego ugiye kuraba ingene bagiye batraversa abakinyi ngaha za Hollande raba nka aba nuko we yatomboye kaza muri academy Real Madrid kapitene wa Arsenal ariko bantuze bavuye muri za Morde uyu uje muhungu Haaland yavuye muri za Morde hanyuma yari muto afisa gahigo amenyerezwa na wa mumenyereza Ole Gunnar hanyuma katira muri equipe za projet za equipe za Red Bull Salzburg yaciye muri Salzburg nivyo aciye muri Salzburg imbere yuko aza kwa nuze kwa Dortmund uziko yakatiye kwa Dortmund hahabura kantu gatongwa sinyi Manchester ariko papa wiwe aravuga ati iri ya equipe kapitene wabo yambujije kubandanya career
Roy Keane yaramvunye yaramuvunye navyo bintu nabonye Roy Keane ashobora kwigamba bati mu bintu byose ndogereta mu mupira w'amaguru kuko ari ukwihora kuba naravunye se wa Haaland ntabwo ushobora kubyigamba kuko nawe yarigeze kumvuna asanga ahantu kuguru kuri hejuru arambwira ngo vyuka reka kwiriza ati ntacu reka niriza uyu munsi nawe uzorira inyuma y'umwaka ati ngo yakabitse umwaka n'amezi ati inyuma y'umwaka n'amezi twarahuye derby Manchester nawe aja kumuvuna aravuga ati nande ndagenda mwongoreza ati hewe vyuka reka kwiriza se wa Haaland vyamuviremwo gukina umupira w'amaguru iyo nzigo se we waracaye ifise kuburyo yumvise agiye gukatira Manchester byari byatangwe no gupararangana avuga ati ariko wakatiye Dortmund ko ari cyo kiraro c'ama equipe akomeye kikunda kuramura n'abakinyi bakomakomeye ubona abakinyi reba hariya biragoye yuko we woba maintain kuko ugiye kuraba uburyo bwa Bodo Glimt ubusanga burutwa n'umushahara wa Mbappe ku kwezi ivyo bere byotuma utamaintain ahubwo gusa iyo tuvuga ngo uyu mwaka iyi equipe ishobora kuba surprise ko nambutsinze Atletico ugatsinda Inter de Milan finaliste wa Champions League mu mwaka weze ukabutsinze Man City atwivugiye ngo yarimwo mfuni na bamukasa ngo urumva ngo iri mu mvune nese abana bo bari mu mvune azara ari mu mvune ko yakoze kiganiro ubu nyene mfuna ziziki ko oya Man City urumva twabonye harimo umukinyi yitwa Divine Divine mukasa umuntu yitwa Divine harimo na Aline iyo equipe woyitsinda iri equipe irimo mfuni nagenda mena amabuye mfuni nta kigenda canka abagari bihari ariko yafashe Atletico Madrid equipe sinze Inter de Milan arero turboro n'ingano z'abataliyano badefana si nkubesha ariko bijya n'ibimenyetso byakwereka ko Inter de Milan Inter de Milan nabonye ari equipe cyambere nta mumenyereza ariko je mwakoze nabwo ati gikombe n'ubwitwaye bisa nkaho icipte nta gikombe erega sibo yasinzwe finale bitatu erega sibo gusa ni champion muri rusange ya Serie A Napoli baviremwo muri bino vya mbere gusa araba 30 mu equipe 36 equipe ifite Scudetto Mirase nirimwo hanyuma equipe ya Juventus yariye bitanu kuri bibiri muri match are ese Juventus yaso uyu munsi bakina uyu munsi bakina na Atalanta Dortmund yari yabiri kubusa ntufata indege turi Dortmund yari yabiri kubusa yumvikana equipe zine zose zaserukiye ubutaliyano zose ziratasha oya champion muri rusange urabona ko yasubiye inyuma on niveau y'amafaranga kera mu butaliyano umukinyi w'umutaliyano mwiza yaguma mu butaliyano muri ziya equipe ariko ubona ntushaka kumbwira ingene Tonara kina mu Bwongereza kandi mu butaliyano bamukeneye laba Inter de Milan ifise abakinyi Karanoglu niwe yinjira aje kuri bench agatabara imyaka 39 hafi wa wundi yaci Manchester ninde no kwa Henrik Mkhitaryan waraba ububona ari equipe iri unbalanced Bastoni ari kumwe na Hojete wa Man City uyu mu defenseur w'umuswisi akanje ni nawe yakoze ikosa ry'igitsindo cyane bari kumwe n'ababise gaje Pepe ari ntashaka kukwirukana uko ngo wasigarane Kosanove aba yabonye ko yakumazemwe yabyarangiye yes nivyo kuri equipe yitwa Bodo Glimt yaraye ikoza amateka adasanzwe nyuma yo gukura mu equipe yitwa Internazionale do Milano reka ndakubwire ko uruganda Superbat ruhingura